cane bakunzi mbonesha kure Look Media Burundi, ndabamutse nongera ndabaha ikaze mu kiganiro nawe urashoboye. Ni ikiganiro ca mbere ariko kandi gifise intumbero yo kwerekana ko umukenyezi nawe nyene ashoboye mu bisata bitandukanye. Muti mwahereye hehe? Twahereye ku bakenyezi bafashe iya mbere mu kwiyungungana na cane cane mu bijanye no gufungura bijanye n'amagara meza, hifashishijwe ubuyi bukozwe mu bintu bitandukanye, bo mu ntara yagutse ya Bujumbura, ni muri komine Bubanza, zone ya Bubanza, ni muri quartier Matonge. Ariko kandi turi kumwe n'umwe yazanye ico ciyumviro na cane cane mu kwegeranya abo bakenyezi, mu kubigisha uko batunganya ubuyi bwiza bw'akanovera, na cane cane no kubereka ko nabo bashoboye, kukaba nkako bafise ikigo citwa ngo Mukenyezi Urashoboye. Aho hambere haba mu migani canke mu zindi mvugo z'abarundi, umwigeme canke umukenyezi yafatwa nk'ukwiye kuguma mu rugo akitwararika ivy'urugo. Ni naho bavuga ngo ni umuzezwanzu, kugira berekane ko atotegerejwe gusohoka ngo akore iyindi mirimo irimwo kwiteza imbere. Ariko uyu munsi ibintu vyarahindutse. Eheraba abakenyezi bo mu ntara yagutse ya Bujumbura, iri muri komine ya Bubanza, muri zone ya Bubanza, muri quartier ya Matonge, batahuye inyigisho zo kwiyungunganya biciye mu guhingura amafu atandukanye, batahura ko gukura amaboko mu mpuzu atari gushira isoni, ahubwo ari inzira yo guteza imbere umuryango no kwiyubakira kazoza keza. Fabiola Nzinahora arongoye abandi bakenyezi bahingura ubuyi kandi akanabigisha uko babuhingura, avuga ko kuja hamwe n'abo bakenyezi bakiyungunganya vyamuzaniye inyungu, mbere ko ata ntambamyi nyinshi arahura nazo, agakebura n'abandi bakenyezi batarajijuka ngo bikorere. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira, turi mu ntara yagutse ya Bujumbura, ni muri komine Bubanza, zone ya Bubanza, turi muri quartier Matonge, aho twagendeye ikigo gihurikiyemwo abakenyezi bashoboye kwiyungunganya, bakora novuga ibintu vyiza. Nibaza yuko tuza kuganira ku vyo basanzwe bahingura. Ni ikigo citwa Mukenyezi Urashoboye, ariko kandi hariho ababatanguriye imbere mu gushira imbere ivyiyumviro vyo guteza imbere umukenyezi. Reka ndakuramutse, umeze neza? Ego, namwe n'amahoro. Ego, meze neza. Namwe murashima? N'amahoro. Banza muramutse ariko baradukurikirana. Ndabaramukije cane. Ego, bagira amahoro. Ego, bagira amahoro. Mwoshobora kwidondora abatakuzi? Je ndakuzi muga ntabatakuzi. Ego, je nitwa Lydia Mizero, nkaba ndongoye ibikorwa mw'ishirahamwe Action Santé pour tous, magara yacu. N'ishirahamwe rikorera ku bijanye n'amagara y'abantu, amagara yo mu mutwe, amagara yo ku mubiri yose, kujanye no gufungura neza. Mbega mwotangura mukatubwira urugendo rwa Lydia aho hambere, novuga ngo mutaratangura bino bikorwa, rwari urugendo rumeze gute? Murakoze cane. Iki kigo turimwo uno munsi ni ikigo cabayeho mu 2023, iciyumviro catanguye mu 2022, kivyawe n'ishirahamwe nkuko nababwiye ryitwa Action Santé pour tous, magara yacu. Iryo shirahamwe naryo rero twaritanguje mu 2011, ryemererwa imbere y'amategeko mu 2012. Urwo rugendo ntirwari rworoshe, kuko urumva ico gihe twari abanyeshure. Urabona ko muri abanyeshure bamwe twariko turamera nk'abaheraheza amashure, ariko tuba dufise ivyiyumviro vyinshi. Bamwe baba bafise ivyiyumviro vyo kuja kurondera ubuzi, abandi bafise ivyiyumviro vyo kuja kubaka ingo, cane nka twebwe abigeme n'abakenyezi. Ariko twavuze duti ko dufise ihangiro, ibintu turiko turiga mu mashure tukaba dukeneye yuko vyogira akamaro kuba turungitse kwiga, abavyeyi bacu baturungitse kwiga, ababanyi bacu. Twavuze duti reka rero dushingire ishirahamwe, tuze dukore tugende twiga mu mashure, harimwo abize ivy'ubuganga, harimwo abize ivy'amagara yo mu mutwe, kugira ngo b'abakenyezi
twasiga hariya n'abandi bose baze baronke ubufasha buvanye n'ivyo bintu twize. Mwari batanu, mbega iciyumviro ca mbere kwari ukugira ibintu tubona muhingura canke iciyumviro cari cako numva umenga ahanini cari igisata c'amagara y'abantu? Urakoze cane. Oya namba iciyumviro nticari co gukora ibi vyaje dufatiye ku bibazo bihari. Nababwiye tuti twebwe twari twize mu bijanye n'ivy'amagara y'abantu, ivy'amagara yo mu mutwe, aba twita des psychologues, aba infirmiers n'abaganga. Twavuga duti twebwe ikitunezera nuko abantu bomenya ivyo bintu twize nabo bagaheza bakabikora kugira ngo duteze imbere mu kibano. Hama ariko dushitse mu kibano ihangiro dufise rikuru n'iryari nuko muri ico kibano abo bantu bari mu kibano nk'abakenyezi mwabonye ngaha bonyene aribo bitorera ivyo babona boshira imbere ivyo bateza imbere. Uyu mugambi mubona ngaha gukora ibi vy'ibinyantete harimwo gukora ubuyi no kuhingura amafu atandukanye n'umugambi watowe n'aba bakenyezi muza kubona ngaha muri kino kigo koko bavuga ati ngaha muri bubanza ikintu kiduhanze no gufungura nabi ariko tugafungura nabi dufise umwimbu muri bubanza hariho umwimbu harimbuka cyane ibigori ngira mwagiye muraca mwabonye ibigori bitari bike harimbuka cyane ibiyoba harimbuka arivyo benshi baca bita ikaranga harimbuka isoja ivyo byose n'ibintu bifasha mu magara y'abantu ariko benshi ugasanga ntibamenye ingene bavyeganye n'ingene babihingura. Rero cyo tukadutireka dufashanye tubigishe ingene bobihingura neza bafungura neza bafungurira abana ko harimo abana ntaho nikora baza bavuye atandukanye hariho abavyeyi bafise amagara make ugaswa dutireka baronke ubumenyi bongere bana icyo twita mu rw'igifaransa pratique baronke naho babikorera. Hama iyo bahinguye nabo bagire n'akanyungu gaheza kakabafasha kugira ngo bashobore kuja kugura ikindi bataronse muri ya mirimo ya minsi yose. Cyumviro naho cavuye ego hama bica bigenda gute kugira ngo mushobore kwegeranya aba bakenyezi twabonye mushobora kubegeranya gute? Kugira ngo dushobore kubegeranya icambere cyo urumva twarabaganiriye icyumviro cacu hama kuko aha muri bubanza turiko turakorera twatanguye tubigisha bari muri rusange bonyene nibo baca bivera icyo bati ahubwo tugira ishirahamwe ryo dufasha ishirahamwe twavuze kuvuga n'aya mashirahamwe mato mato tugenda turakurikirana kuko bakavyumva sinivyo buyi gusa aho barafise ibitungwa bitandukanye borora twe hanini twahagarara kubibutsa no kubatera intege ntihagire uwasubiza inyuma mu ibyo twita amataramu mu mpano zabo kugira ngo izo mpano zabo tuzikuze tuvuze ngo umukenyezi urashoboye ntitubwire umukenyezi ashoboye uri ari kure ni wewe uri ruhande yanje wowe nawe uri umunyesha makuru tuvuga duti ibi nyine ukora urabishoboye kandi aricyo duteza imbere abandi naho rero nabo baca bavuga ati reka rero kugira ngo dushobore neza dukorane mu mugwi bagaca bagahamagarana umwe wese akazana ubuhinga bwiwe n'ubumenyi bwiwe hama bagaheza bagakora ibimubona vyiza cane bakunda hano. Ego ni ikigo umukenyezi ashoboye ni ikiganiro cyaje cyitwa nawe urashoboye. Umukenyezi kuri wewe umukenyezi arashoboye kuvyo mumaze gushikako warabonye ko neza na neza uko abantu babiyumvira atariko abakenyezi n'abigeme bameze? Umukenyezi sinavuga ngo arashoboye gusa ahubwo umukenyezi je ndavuga nti nigitangaza nigitangaza kumva ko uvuka ukivuka mu muryango bakavuga ati mbega havutse iki havutse umuhungu canke havutse umukobwa yabyaye umukobwa ntaronka agahungu kazosigarana urugo kuva ukivuka nta wagushize hejuru ngo abone yuko uri umuntu ashoboye ariko agiye kuja aratera imbere akagenda aricira inzira ahaca umukenyezi n'umuntu ashoboye cyane ahantu icyo nakwita societe ikibano cyamaze kugushira ahantu hatoyi rero icyo duca rero igituma twebwe tuguma tubatera intege naho hariho byinshi usanga bitaboneka cyangwa tutabonye bobo barafise bikomeye nk'akarorero reka dufatire kuri abo bakenyezi aha iki kigo cyatanguje abakenyezi
catanguranye gukorana n'abakenyezi 17 ego ona ibintu by'amashirahamwe hari igihe bigora abantu ugasanga avuga ati kuguma ngenda mu nyigisho ngenda ko binaka utuntu nikorera ugasanga harimo abagiye badabukirwa mu nzira gatoya mugabo naho nyene turabafatira ntidushe tubaheba ngo nugende tuguma tumwusa kubera nawe harya sibo abahevye kubera haba hariho twa dukorwa twinshi twagiye turamufatiye tukaheza rero tukamutera intege rero niko ndavuga nti kuva iki kigo gitanguye twabonyemo ubumenyi budasanzwe ukwigishanya ugasanga ico kintu akora agikorana umwete n'ubwira nk'ibi byo guhingura niyo mwumviriza ubuyi bakora ngaho muza gusanga ari ubuyi bw'igitangaza bavyize rimwe batangura biragenda nabi irya kabiri mugabo bakora ubuyi bwo ku rugero rwo hejuru ku buryo budandazwa ngaha muri ntara ryagutse ya Bujumbura bugashika no mu gisagara hariya twahoze twitangura mu gisagara cya Bujumbura ni ukuvuga ko ivyo bintu bakora atani umwaka urahera ko ikigo cyatangwa mu 2023 nitworeka kubatera intege nitworeka kumutera intege kuko ari umuntu novuga nti afise ubuhinga utovuga ngo jya bukuye mu ishuri mugabo kubera bafise ikintu no kwita ishaka umukenyezi w'umuntu ashoboye kandi nawewe urashoboye urakoze cyane gukoranya abakenyezi si ikintu coroshe turabizi twese ko abakenyezi n'abigeme usanga hari igihe tutemerana cyangwa turagoye hagati yacu kuyaga kumvikana gufundika ikintu kigakunda mbega intambamye nyamukuru mushobora kuba mwaragize n'izahe ico kirakomeye cyane intambamye navuze ibyagenze neza ariko nohera kubishimanya ko tuvuga ngo urashoboye no kuvuga ko ibi byiza cyane byatumye n'intambamye zagiye zirahaba novuga nti ntacyo nk'iyambere nohera ko ni iki cy'uko abakenyezi basanzwe bafise udukorwa twinshi aha murabona ko ngaha hariho abana hariho n'abandi basize muhira aha mukanya acagirukanga aje kuraba abana bava ku mashure no kuvuga ko ivyo bikorwa byinshi biri hejuru y'ibi aza gukora mu shirahamwe byo kwiteza imbere ivyo bikorwa byinshi biri mu bituma haba nko gusiba no hagati nyene ryacu n'abakenyezi ntitwavuga ngo ntitwemerana ariko uko ikibano cagiye kiratwigisha systeme uko twagiye turigishanya kenshi usanga bavuga ati umukenyezi iyo umusanze ahantu ntiwisanzura n'imsanze umubiro ugasanga ni kwa kuntu twagiye turabihanahana ariko ahanini iyo mumaze kuganira abakenyezi n'abantu beza cyane n'abantu bashoboye gukorana muri izo ntambamye rero nico gituma naho batanguye aba bari mu kino kigo twatanguranye ari 17 uno munsi abariko barakora cyane ariko barabandanya ari bashika ku 12 gusa mva haba hariho abagenda baradebukirwa naho navuze yuko tudaheza ngo tuje tubaheba ngo bagende tubandanye tubibutsa kandi hama ikindi naco kuri izo ntambamye nyene kugira ngo ntizonone umugambi wa kino kigo umukenyezi urashoboye n'abagabo turakorana nabo abafise abashinga ntahe turabatumira tugategura inyigisho nkade mu cyaka kabiri mu mwaka kugira ngo bamenye ibiriko birakorerwa hano babonye impene ije mu rugo ko hariho abafise ngaho ibitungwa ati nkayivanye yego ati iyo mpene yavuye he canke zana tuyishore kugira ngo dukore kaya kandi amenye yuko ari impene naho iri ngaho ari impene ije guteza imbere umuryango ariko ari impene ya rusange dutegerezwa kubandanya tuyiteza imbere kugira ngo izogira akamaro no muri kazoza tugenda kurangiza ikiganiro caje nawe kuko dufise abandi tuza kuganiriza mbega n'ubwahe butumwa ahanini utumva ko mwigishije abakenyezi korora kurima kuhingura amafu atandukanye urazi ko hari abantu benshi bavuga imigambi y'abakenyezi ipfira mu nzira ntibarise yeze cyangwa ibikorwa bya ntibabikora ngo bigere na kure ugasanga n'umukenyezi hajya yavuze ati nani kindi ndagitangure oya
ntaco notangura vyongora hari akantu sinzi ko abakenye hari akantu uvuga iyo ntavyo noshobora birya bintu n'ivy'abagabo ntavyo nshobora vraiment message yo gutera intege ubutumwa ushobora gutanga bwo gutera intege uwo mukenyezi canke uwo mwigeme kuko turi mu kiganiro c'abakenyezi batumve iyo uko guhurumbira canke kuhaje yo gukora ibintu vyabo kwiyungunganya ubutumwa mushobora kubaha bwoba bumeze gute? Murakoze cyane. Ubutumwa bwa mbere umukenyezi wese ariko aranyumviriza muri kano kanya ariko aratwumviriza muri kano kiganiro nuko ashoboye, nuko wowe nyine uriko utwumviriza urashoboye. Rero ubwo nibwo butumwa bwa mbere aho ngomvye kuvuga iki kiye kintu twita ngo ni gitoyi, kiye kintu ushoboye mbwa ukibaza ngo ni gitoyi, nuko kwegeranya abantu ibintu by'amashirahamwe ahanini abakenyezi biba bishoboye cyane. Ntagire uwikengera intambamyi zirahari, ibimusubiza inyuma birahari, ntagire uhebera umugambi mu nzira ngo nukubera ari umukenyezi, ariko amenye yuko byose atatandukaniro kiretse indero twagiye turahabwa, nta tandukaniro riri hagati y'umugabo n'umugore, y'umwigeme n'umukobwa ku bijanye no gushobora mu burongozi, ku bijanye no gushobora mu gukora ibikorwa by'iterambere. Abakenyezi barashoboye, turashoboye, eka turashoboye guteza imbere igihugu cacu n'ikibano cyacu, eka mbere n'imiryango yacu ubona yuko ihagarara neza kubera abakenyezi ari ubu baheza bakajya barafasha kenshi. Manirakiza Pascaline ni umwe muri abo bakenyezi bakenyeye ziraguma kwerekana ko umukenyezi ashoboye, nawe ati nari umurimyi ariko ubu narunguye ubumenyi mu guhingura ibyo nirimiye, agashimangira ko umukenyezi ashoboye vy'ukuri. Je ntaje ndihereye ko nta kintu namba nakora, nari umurimyi, nari ivyo vyema, nari mezo soya, nari mayi masaka, nta kimbara vyanyungura, mugabo kuva ngiye mwana ushira hamwe ryo guhingura ubuyi ndabona yuko harimo akamaro, naco nza ndahingura by'iwanje ngaburira ifungura umuryango, kabisho karimo cyane kanini cyane. Uwo muvyeyi yaragera twigisha hama twabura ko twege turabarimyi mugatorose wo kwigisha uwo mugambi ko ukora bugiye abashamaza baratwigisha twigizo izo nyigisho, hama baraduhereza ibitungwa kugira ngo bikunde twe turagira gute turonka ukuntu tuza turafumbera ivyo bintu tuza turarima. Hanyuma turatangura turatwigisha ukuntu dukaranga, duhingura buno buyi. Tuboneka intango ya mbere ko riragoye, intango ya mbere yaratugoye cyane, muga intango ugira kabiri naciye nimenga ndayifashe rwose ku mutwe. Nije naciye nzandatangwa kubereka ukuntu amasaka abahiye, ukuntu ivyo mabiba bihiye, ukuntu ishoza ziba zihiye cyane cyane bibereka gutyo. Rero tubona ko twitoye cyane kuryo buno buyi tuko twahingura ni buyi bwiza cyane kandi buyi buryoshe, birafasha ibintu byinshi cyane kubyo je ntuyaha kubarabara nzanuva nk'umuntu ashaka ubuyi tutwereke abakenyezi bakora ubuyi buryoshe cyane. Nkaza kubwira bakacaza kugura amatwi twahereza ubwo buyi, oya jizo ntambanyije ntabwo mbazigeze zishikira mu rugo kubera abonye ntahanye nk'ikiro cy'ubuyi cyangwa akabona ukuntu baza kundondera ati mbega bwa buri mu gukora hehe, arumva nihere ko agateka amateka y'umukenyezi mu rugo. Ego nawe no mushinga nawe wanje yaratangaye, mbega ivyo bintu uwo muntu yabigishije gutyo mwayifashe gute, mwayitoye gute? Abo twabyize inyigisho nyene tuca turabitura. Byatunezereje cyane kandi agacabona nk'igitumwa kirashitse mu rugo kivuyemo no shira hamwe kirampa umwavu koko nkamva akanyamuneza ntangere, urumva bica binezera urugo. Ni ukuri nk'icyo noteraga intege umukenyezi nuko nawe yoja mu shirahamwe tukigishanya kugira ngo batumenye umwuga. Ego byo ari byiza cyane kuko nshobora kuguma mu rugo atamugana mbu ufise wo gukora, birababaje kiramwa yose nshaka kwa kumugabo mpanga ngura gasabuni oya. Ego urashobora kuvuga ati hano harimo akantu twarose nawe ndaguza gasabuni cyangwa ndaguza karato keza ndagasabye umugabo. Iyo tuba turahingura ibintu by'ubuyi mubona ni amasaka. Ego tukaranga aya masaka, hanyuma tugaca tugakaranga ibigori
hama n'ivyema, hama n'ishoza, hama n'ingano. Twakora ubuyi yego, kandi ubwo buyi je maze kuvyinjiramwo vyarangiriye akamaro. Yego naratwaye ikiro mu rugo, n'umufasha wanje arabibona, arabishima, aravuga ati none iki kigo ibi bintu nivyo mukora? Tego nivyo dukora kweri, nawe narashima. Baca barampa n'igitungwa, impene ndayifise, vyose maze kubishikana mu rugo yarashimye. Nako nari umurimyi nyene bisanzwe. Nukuri nasanze ari ibintu vyiza cane, kuko nk'akamaro maze kubona, nk'inyungu vyose maze kubona muri vyo, ndiko ndaraba ububuyi ndabuhereje n'umwana wanje aragira amagara meza, n'umufasha wanje amaze kugafungura naravuga ati none ibi nivyo bakenyezi mukora? Ateye gome, turashima cane kandi nawe narashimiye. Yego arashoboye cane. Turakora mu rugo gashima ubuyi, tumaze kubukora tukaja mu mirima umaze kugenda ukimbura ivyo bigori, ishoja, eka n'ibiharage byose birajamwo, byose turashima vraiment. Oya nukuri kubera mu rubano tumaze nko gufashanya, n'umufasha wanje akambwira ati birya bintu ko nabonye bikwiriye, arandeka nkagenda, kandi mvuyeyo n'amahoro, arabishima kandi nawe narashima yuko noja mu ikoraniro ry'abakenyezi. Erega hariho n'abagabo bajijutse, barabona ko umukenyezi ashoboye kwiteza imbere mu bisata bitandukanye. Ciza Anatole arashingira intahe abo bakenyezi ko banakora ibikorwa vyiza, yongera akebura abagabo bagicinyiza abakenyezi babo. Jewe ishusho ndabiha vraiment, jewe ahubwo je biranezera cyane, kubera umukenyezi ariko ariyungunganya nawe akaronka utwakeneye twose, usanga ari vyiza cyane. Kubera harya umugabo naho aba ari umugabo muhira, burya umukenyezi hari utwo usanga nawe nyine akeneye ku ruhande rw'uwiwe, ukaca usanga arunganije n'umuryango mu ncamake, ukaca usanga ico n'ikintu kibonetse mu muryango, ugasanga arafashije umugabo wiwe. Bo mu ncamake ico onya abagabo benshi baracitwaza, mugabo hariho n'abadamu bagiye kugira baze bararonka amafaranga, usanga nabo nyene bavyitwayemwo nabi. Hariho n'abadamu nyene usanga bavyitwayemwo neza. Gusa urabizi ingo burya bafise uko nyene bubatse, abantu bose ntibubatse kimwe. Hariho urugo usanga rwubatse neza, n'urundi rugo usanga rwubatse nabi. Mugabo umugabo amaze kubitahura, ugace ndibaza ko atangorane, usanga ibintu bimeze neza. Reka tubanze turamutse usanzwe arongoye ino quartier, mumeze neza? Yego tumeze neza. Amahoro ni meza? Yego ni sawa. Ego mwashobora kwidondora abatari ngaho muri ino quartier nariko baradukurikirana? Yego je tukabura kafite Siriyake, nkaba ndongoye ino quartier Matonge. Muri ino quartier yawe musanzwe murongoye, mwashinzwe, hariho abakenyezi basanzwe bitunganiriza imigambi yabo. Mbega kuri mwebwe mubonye ubwa mbere abo bakenyezi mwabitahuye gute? Tukibabona twabona umengo ni ibintu bisanzwe, ariko kubera ko twe tubimenyereye twavuga ati abakenyezi nabo nyene barashoboye, reka turabe tubakurikirane, turabe ko babishobora ibyo biyumvira gukora. Nta makenga muvuga ati abakenyezi gabashobora ko baja hehe muduki nk'umurongozi? Oya, kubera ko n'umurongozi navuga ati reka ndabe nkumwize ko igisho ndabe ibyo bakora ko ari byo. Hama naragerageje kubaraba, mbona ariko barakora ibintu byiza cane. Yego. Mbega ku kabuyi kabo muramaze kukumviriza? Yego cane, tamaze ko n'abashorera cane, n'abashorera. Yego muramaze kubashorera, mubonye ubu unye igihe kiriko kiragenda kije imbere, nk'indongozi ubu unye umukenyezi mumubona ari ku rugero uruhe? Nubwo atari urugero runini cyane, mugabo kuri ubu turiko turabona ko abakenyezi bariko baraja ku rugero rwiza cane rwo kwitunganiriza, banashaka imigambi. Yego. Mbe nko mu ndongozi hoho ubona umukenyezi ariko arahabwa novuga ngo agaciro nk'umukenyezi nyene ko ashoboye? Yego cane, kubera abariko baraza bose bariko baraza bakurikirana abakenyezi, bariko baranabitaho cane nabo nyine ubwabo, kandi bariko baraja nahabona
kare bahora bikumira ndabona ubu ntibariko barikumira bariko baraja habona cane kare barikumira bavuga ati ntacyo dushoboye yego bari bavuga ngo ntacyo dushoboye ngo twebwe abakenyezi ariko ubu ndabona ko bariko barakora bikwiye. Urakoze cyane. Ni igiki umushobora kubwira abagabo na cyane cyane bashobora kwankira abakenyezi ngo baje ku mirimo bitunganiriza imigambi n'ikintu mushobora gutera intege ni nk'intege mushobora gutera abakenyezi? Ego mbere jeho no hanura nk'abagabo mbere bagifise agatima ko kwankira abagabo babo abagore babo nako abakenyezi babo kuja habona kugira nabo bitunganiriza imigambi kuko uyi nk'umugabo aretse ngo umugore agume hariya biragorana kuko urugo ni babiri ubudakoze muri babiri ntavyo mwoshobora nico gituma rero mpanura abagabo boreka abagore nabo babo bakaja habona nabo nyene bakamenya ko abagore babo bashoboye barashaka kwitunganiriza imigambi nabo nyene bagasahiriza urugo. Ni ku musozo w'ikiganiro cacu nawe urashoboye. Murumva neza ko bano bakenyezi bazikenyeye ziraguma mu gutahura inyigisho z'ukuntu bashobora guhingura ubuyi ndetse bakanabyigishanya hagati yabo. Mwumvise neza yuko bahimiriza n'abandi bakenyezi batarakura amaboko mu mpuzu kubera umukenyezi ni inkingi y'urugo kandi ni inkingi y'iterambere mu gihugu cacu. Nta rugo rubaho rutagira umukenyezi ashobora kwiyungunganya ndetse agateza imbere umuryango no mu kibano bakabonerwaho eka n'igihugu kidasigaye inyuma kuko ari naco catwibahutse. Mugire aho mwubahwe naho ubutaha no ku yindi ntumbero y'ikiganiro na cane cane ku bakenyezi canke abigeme bafise ivyo bakora ariko kandi no mu bisata bitandukanye tuzoza turakoreraho ariko twashize imbere umukenyezi hamwe n'umwigeme. Mwarahezagiwe.